bakunzi twaba dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Kaze muri ku kwezi kwa 11 ukwezi kwiza uhoraho yaremye ngo tukunezererwemo nkuko hanze ngo n'umunsi uhoraho yaremye ngo tunezererwemo. Reka ndakwifurize n'ukwezi kwiza. Turisunga ijambo riri mu gitabo ca Zekariya igice ca mbere umurongo w'indwi gushika kwa 17. Mugabo ndasoma uw'indwi n'uwa 17 gusa kubera igisomo ni kirekire, mugabo nawe ufata umwanya kugisoma cyose mbere n'ico gitabo cyose kugira ngo uremeshwe n'Imana, ushozwe n'Imana kugenda nk'uko igomba. Zekariya igice ca mbere umurongo w'indwi gushika kuri 17. Dusome umurongo wa 17 handitse ngo subira usemerere utuku ni kuhoraho nye n'ingabagizi ngo ibisagara vyanje bizokongera kubogaboga ivyiza, uhoraho azokongera kumara Isiyoni umubabaro kandi azokongera kwirobanurira Yerusalemu. Ivyo yabivuze ryari? Turabe ku murongo w'indwi. Ku munsi wa 24 wo mu kwezi kwa 11 niko kwezi kwitwa Shebati mu mwaka ugira kabiri Dariyo ari ku ngoma. Ijambo ry'uhoraho ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido yaruvugishwa n'Imana. Mukudu uri kuradukurikira, siwe ndakwifuriza ukwezi kwiza kuze kukubera ukwezi ko kubogaboga ivyiza vyinshi mbere no kumaga umubabaro nk'uko uhoraho yavuze ngo bisemerere ubivuge. Nkundira naje ndabisemerere ndabivuge, uhoraho agushoboze kubogaboga ivyiza nka kurya tubona umwana haza akaboga ibintu yari bigasa n'ibigarutse kubera guhaga cyane. Nkwifurije nawe guhaga mu buryo bwose, mu mpwemu, mu mubiri, mu bwenge, mu vyiyumviro, mu birorogwe vyawe, mu bigumbagumba, mu mubano wawe n'abandi, mu mubano wawe n'Imana, mu kazi, mu mashure, mu buzima bwawe, mu bijanye n'amagara yawe. Uhoraho aguhe gusubira kubogaboga ivyiza, ivyo ari wararonse mbere uronka ibiruta ivyo. Uhoraho akugire neza, uhoraho agushoboze, uhoraho kubera Imana amajana amaza. Ukwezi kwiza wewe waduteze yompi, ugira umugisha we n'abawe no mu vyawe, uragahezagirwa mu izina rya Yesu, amen.